Hello everyone, hello bakunzi ba VTV muraho mumerewe neza. I think wherever you are mumeze neza. So, my name is Janice for sure already know. Hate no one, live humbly, think positively, believe in you, be grateful and never give up, just focus on yourself. So, bakunzi ba BTV nkuko mubibona no munsi twongeye gutegwa iteka ridasanzwe kuba twakiriye umwe mu basanzwe bafite ishoba Maria bene igihugu nuko ariko no bivuga amaze igihe kinini adutwenza, amaze igihe kinini muri game kuva tangura gushika no munsi resistance ni ya yindi aracadutwenza aracakora ibintu bimeze neza cyane. Murabizi ikiganiro cacu sije uyu munsi murabizi abari leurs histoires nous inspire. Naho dutumira abagiye batandukanye baba ba célèbre none muramaze kwimenyera abagiye batandukanye mu kategori yose bafise aho bavuye tuzi histoire yabo bakiri bato tukaza kuzimenya uno munsi tukaza kumenya naho bageze nico bamaze kwishikana ko musabi katubera motivation y'ubuzima busanzwe amatana tuba dufise tuba dukeneye ama motivation y'aba bantu bafise ico bashitseko. Rero munyemere no munsi tudatevye twakire umutumire wacu atokandize vyinshi tumumenye du début gushika no munsi ahageze. Mon frère, Ego muramumerewe neza? turashima umukama n'abantu bakeye. Ego murahawe ikaze kuri BTV. Ego murakoze cyane, ndaramukije abari kwadukurikirana canke bakunda kino kiganiro. Ego Na cyane gica kuri BTV. Hanyuma je meze neza kabisa. ego murahawe ikaze. Murakoze cyane. Nuko rero Ado unyemerere twinjire mu gitabo cy'ubuzima bwawe tumenye Ado ni muntu ki before yukuza mu ibintu bya comedy bimeze gute byatanguye gute gushikira no munsi kikize ku kiganiro kirekire. Mbere ko twinjira muri sujet banzu unyemerere twidondore abantu batakuzi bakumenye adavuka hehe Ado arubatse byose babimenye noneho. Merci beaucoup. Nari nsanutse bavuze ngo munyemere twinjire mu gitabo cawe. Nanebaje ngo nico nanditse nkikiri ku ishuri. Enzo gasho tugomba tuje ngati naenza ati noneho nijiri gombi mbaze ibibazo bijanye n'ico gitabo nanditse. Ku mazina maze kuvuka nakuze numva banyitashisha hayo Adolphe. Hanyuma nkurira kuri iryo zina ncandarifata ko ari iryo giwanje ko ntarohara nabigize mugira ngo ndengitwe. Ndumuhererezi mu muryango w'abana 12. Navutse nyene nsanga papa wanje yari umupasteri. Hanyuma neshankurira mu rusengero muri ubwo buryo. Mais pour le moment mon pasteur papa wanje nakihari asigaye mutamakazi. Ego nivyo hanyuma ikindi naco nuko navuze ngo ndumuherereze mugabo sindi w'12 ndu w'10 babiri bari imbere yanje barapfuye kugira ngo nkosore. Ego ubuzima niko bumeze. Aha ndubatse mfise umukenyezi umwe nkuko abapasteri bakunda kubivuga ari mu ishengero. Umwe arampagije mfise n'imfura imwe nawe nyene yitwa Cisha hayo. Hanyuma Imana yarangiriye ubuntu ndiga dushuri dukeye. Ndashimiye Imana rero aho bigeze. Hanyuma nkaba nakuriye muri Sunday school nigisha abana bo muri Sunday school ndabikuriramwo asha birankuza ndabikuriramwo. Rero ni naho havuye no munsi iyi mpano iri kwiragaragara mu bantu nabihereye hiyo muri Sunday school. Binshikanya no munsi aho ngeze ndasharindiye ivyo amashuri navyo nize navyo ko ari cyo bizokunganira ndacane cyane. Ego mbere yuko twinjira muri sujet yacu unyemerere izina Cisha Ado ko niryo abantu bakoziko atari bazi ko bitwa Cisha hayo Ado gusa Cisha hayo bashobora kuba barizi batabizi ko ari Adolphe. Ako kazina mbere na mbere bwiriwe signatire yawe byagenze gute byagusabye kingana gutobwira ugatore? Nta nguvu nabishizemwo nta nivyo nari nateguye ati n'iryo zina rigombere ribe ry'umwuga. Uretse ko ndibuka video ya mbere twakoze yamenyekanye yaduciriye inzira niho iryo zina ryavuye. Kuko tugicandika script y'iyo video nayimvira kuza kuvuga ariko mutima ariko arambaza ati witwande kuvuga igizina cyose Cisha yo Adolphe kiraza kuba kirekire ntabwo tuzuze kucuvuga Cisha Ado. Hanyuma kugira ngo twe tubandanye ibikorwa vanye na ko script yanditse. Rero mutima cyari koresha Cisha Ado
urabera kubatizwa nkavyanka rya video rero nanka kubatizwa ngaca bambatiza ku nguvu niho iryo zina ryavuye kuko yabaye video yakunzwe cyane kandi yagiye gose izina rero rishirafata maze kubona ko ari abantu bamaze kuca bafata mu mutwe cyamvuga ati nubundi ni yare nicisha yo Adolphe bagerageje kuminimiza gira rito yicisha hanyuma Ado ariko kandi urumva urabizi no mu miryango ari ukungene usanga witwa Ndayiragije bakashaka kwitandayi ndaho rero je baciye barimanyura ahanini barabimpamagara kw'ishure cisha abandi Ado bakabigarukiriza ngamugabo ntivyari bifashe kuko baranyitana yandi rero vyagiye kuba sinye bivanye n'iyo video twakinye nanka kubatizwa ego bikura tubwira izina giye kuntu waritoye imbere na mbere bwiye tugende etape par etape turashaka kumenya rero Ado mbere yuko utangura umwuga wa comedy watubwiye ko warusanze wigisha muri Sunday school mbega nticyari wamenye ko ufise impano yo gutwenza kuko turabona ko bitanguye usa nkaho utakiri umujene muto cyane wari usa nkaho uri kurakura mbega wamenye igihe ko ushobora gutwenza umuntu cyane igihe wamenye ko ufise talent yo gutwenza bo ikintu kigenda kwitwa umwuga mu gihe gitanguye novuga kugira ico kikumariye mu buzima na cyane cyane mu kuguha kanoti niho ubona vyabanterega vya bintu biri seriye ndabifate seriye uko mbona biko binzanira les choses sérieuses rero jewe nko nakubwiye nakuye muri Sunday school ntushobora kwigisha Sunday school utari umuntu umenyereye kugira utuntu turi fani dutwenza abana kugira kugira ngo abana ntibasamare ubwo no bwa mbere kandi kugira ngo abana bashobore gukurikirana ivyo uba uri kurabigisha kuko nagiye mu formation atandukanye y'ibijanye n'ivyo kwigisha abana bakubwira ko uba ugomba kwigisha abana mu minota 10 iyo minota 10 yose ntuza kwifata uri kurigisha bafata umwanya bafata umurongo ku mutwe urashiramo udukino uza gusanga no kuvuga ugiye guteranya ibintu byose wakoze muri za 10 minutes kugira ngo umwana ashobore gutahura uza gusanga ukoresheje nka 3 minutes 4 minutes nubwo rimwe na rimwe bamwe mu bigisha abana bikunda kubagora rero urumva bigusaba kuba umukomedi kugira abana batwenze ongera bagarure ibintu nk'ivyo rero nakuriye muri ubwo buryo kandi kubera ko bivanye no kungene nabuze papa nkiri muto ntaratangura ishure byatumye ubuzima buhinduka ubuzima bumaze guhinduka nisanze ndi umwana ntanguye guca amafaranga nkiri muto nkiri muto nyene ugitangura comedy ndiko ndakubwira yo ingene vyagiye afete ni histoire zigana ziratandukana rero maze kwisanga mu byo guca amafaranga nkiri muto nayaca mu byo gufyatura amatafari bavyita ngo kurya amaga hawe nibaza ko loterme adekwa y'ivyo vy'amaga kubera butabikoze bigoye kubimenya rero kugira ngo uparvene gukora umwanya munini byagusaba kuba ufise morale basanga turiko turadoberana cyane urumva ibintu nk'ivyo rero inkuru wasanga araho tuba turi mu site ikidukuru nk'utwo rero umuntu yisanga ari umuntu ashobashwanutse muri ubwo buryo shirako n'ibyo muri Sunday school uko rero muri ico gihe umuntu yabifata nko kumenga biri seriye canke iki ukayifata nko kwiryohera bisanzwe gutera inkuru bisanzwe biki hambavu rero yaho kuko nakuriye mu rusengero kuko natwenza mu bana tuvuga ati fo yuko ho baho umugwi bukina amateatre muri eglise umugwi rero nije nari ndawurongoye umugwi ndawurongoye kenshi iyo tuko turakina twaragira ibintu twita ngo akanyura jisho kara kantu twamanza gukora ubwa mbere gatwinza abantu kugira kaze kuba prepara gushobora kuraba teatre muri rusange irimo novuga inyigisho zitandukanye rero naho rero novuga byatanguye gukomerera naho nyine numva twayifata nko kwigisha gusa muri eglise agacishamo go gutwenza abantu niho rero novuga bamwe mu bakinyi benshi bati mu mutima twahuriye baje baza muri uwo mugwi na mutima nawe nyene azaza muri uwo mugwi aba mubo nigishije gukina rero kubera ko navuga ati fwe ko niga cyane bivanye n'ubuzima mu muryango sinhabeho ibinsamaza
maze kugirirwa ibakwe nka tora examen d'etat naciye mera nk'usubiye inyuma gato muri ivyo kuko n'ubundi nabiraba nk'abantu menga nta bizonshikana kuko sinabona ko ari ico bizava bimviramwo nateka maze ngende mpambane n'ivyishure kuri kaminuza y'u Burundi rero nkiriko nsa n'uwuriko ararangiza kaminuza y'u Burundi bamwe urumva mbona ari nayigishije narareze muri uwo mugwi bita Light of Angels Team niho rero umutima we nawe yamera nk'usohotse acha aratangura ibikorwa audio yakoze aro uri mawe iramenyekana cyane ishisha inzira maze guca inzira nawe ashamenyekana kuri zino mbuga maze kumenyekana kuri zino mbuga rero niho novuga twaciye dusa n'abagiye kugaragara kuko umutima nawe biri mu byo tumushimira cyane nawe yavuze ati nk'umwe mu banyigishije nanje hariya vya comedy ibiki yari umwe hariya fo yuko babantu nanje ndabahamagara kugira ngo tubandanirize none aho turabe ko ngene bimeze tuca twisanga rero tugiye kubonekana kuri zino mbuga naho nyine ntitwabifata nk'ibintu by'amafaranga kuko twarabikunda n'ubu ni ibintu nkunda kuko ugiye kubiraba nta byo kuvuga ngo hari ibintu ngo do special ngo amahera ngo ibiki ngo biruzuye ko benshi babizamwe baze ko baje kuyora amafaranga bayabuze bakasha babiheba bakaza barondera kababura gasanga barazimye byaraheze byarafuye ni ibintu d'abord nkunda cyane jewe ego ni ibintu binezera ndabirimwo mba numva nguwe neza kuburyo aho mba ndi hose nta nguvu binsaba kugira ngo ngire création kugira ngo impine yaba gutera inkuru abantu canke gutora script kanaka urumva le théâtre interactif théâtre zindi zisanzwe canke kurumva umuntu aca byisangamo sasa rero kumisa agiye iragenda tangura kubona haba bizera akabatumira muzoze mu acting hanaka kana hari ikintu gitanguye kuvamo bya bintu biri seriye rero bwa bundi umuntu aratangura kwifata rero nk'umwuga umuntu adakwiye kukengera akwiye guha agaciro rero turashima Imana nabagingo n'ubu ko Imana irushaho gukora ariko hanini ico dushima cyane ni kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba rurangiranwa biruta kugira ifeza n'izahabu rero turagushima Imana yuko hari ibyadushikanye ko ego biruta iyo feza n'izahabu ego kuratubwira ukuntu byatanguye ukuntu wamenye kufisha Imana mbega ko tubona mwahise mutangura nka team twe abantu twabamenye bwa mbere ngira video ya mbere muri team ko watubwiye ko amutima ari twagiye urabigisha ukuntu no munsi kwa muri ahandi hantu mbega turashaka kumenya muri hamwe nka team byagenze gute byaraboroheye gutorana no kuza murahuriza mu gihe muri ko murapanga script y'ikiganiro plutôt ya comedy runaka mugiye mukore byaba bimeze gute muri rusange muri kumwe na team bo byari byoroshe kuko mwe magiye kutumenya nka team ku marezo sociaux iyo tuvuka makanyosha mu eglise atandukanye bari batuzi kuko baradutuma mu eglise atandukanye kuko wari umugwi wari uzwi mu kanyosha ko novuga ko ari rurangiza hageze ibintu byo kwactinga atawadukurirako mu eglise atandukanye mu kanyosha mu maveye baradutumira ugasanga nko muri veye imwe dugiye kwactinga nko mu eglise nk'atanu tuva ngaho ugasanga twagiye ahandi ma groupe biblique atandukanye twarajayo rero urumva byari byoroshe ko twese twasengera hamwe d'abord kuri eglise imwe rero bivanye n'uburere twari twarahawe guhamagara babandi gukorana byari byoroshe cyane kuko zimwe amwe mu video menshi yakunzwe mwamenye biri muri bimwe mu théâtre amwe twahora dukina muri eglise tukavuga ati ya scene ya hariya yanyuze ukayizana kacha bigenda neza uretse ko hari abandi baje kuduhojanya mu nyuma yego ariko byari byoroshe kuko impamvu byari byoroshe umwe wese ukatuzi ngene dushobora gukina turi kumwe kungene dushobora guhuza ego naco gituma kuva ico gihe yibaye team umutima twagira nta n'umunsi no turahamagara ngo tugiye ngo no muri repetition repetition twazigize tukiri muri iyo Light of Angels Team mbega byagenze gute ubwira ko twarabonye video zanyu zaje kuri Indundi TV
mbega byaraboheye guhita muronka platform yari sanzwe ari nikiyagiye no musikiri nini byaraboheye guhita mubaronka no babarondeye rimwe mwabarondeye byagenze gute mu rusanzwe ku bisanzwe y'Imana ikugururiye byose bigenda neza kandi umugisha w'Imana uratungisha cyane rwose no kuvuga mu bantu babereye imfura mu mutima ni Indundi TV no kuvuga nyene Indundi TV ndanamushimira cyane bamwita Pasteur Bagenzi iryo zina giwe n'umupasteur yitwa Pasteur Bagenzi urumva zuba ngo ni umva niko nawe nyene yisanze yitwa yego niwe yarondeye umutima vayine ryawe yavuga ati nukuri nayikunze ndifuza ko mwoza mugafata akabido kajya karo mawe yego mwoza mugafata igisata cha comedy muri Indundi akaba ari mwebwe ukirongora mugikurikirana yego nimba ariho timu mwokorana ibikorwa mukabikora tukazana ibikoresho tukabafata amasanamu vyokenerwa kugira ngo ibintu bigende neza twe tubitange rero tumaze kubona umuntu akoze ibikorwa nk'icyo ko ikiriya gihe kamera zari zigoye cyane kuko ijya video twakoze ya uremera ko witwa nde nitwa Cishado uremera ko batizwa cyane ijya twayikoze tutaraja kuri Indundi TV yego uduhejeje ijya video nyene mu cameraman sinzi ivyo yakoze yirotrova kamera yayidumvye mu mazi ici kubita kursiri kwiciraje yari mu mwaka hose no wari yadotije nyene yari yadokunza tereka ndabatire bajya bapeti kugira turaho ico bovamo yego aje twidumba mu mazi kamera yabandi cirashi hiye rero urumva ko twategerezwa kuyikoresha rero ngani sacrifice Imana yari itanze kuri ya video ici ikundwa uko mu video zose zitatu yego twari twakoze mbateye zitanu sinebuka neza ijya umuntu uze umukameramani ijya niyo yashoboye niyo yakoze arayimonta arayirekura uburyo yayirekuye tuca turababara ngo yadukoreye uko tutabishaka umve rero ngene Imana ikora kuko uko yatangura wese ho yayihereye we yayihereye mu mazi aza witwa nde iki kumbe Imana yamukoreyemo kugira ngo ijya video nayo gushira inzira kuko sino yari video nini ngera yari kumara 10 minutes mugabo cara bimwe caravinyora icimara hafi 2 minutes mbate 3 minutes sinebuka neza kuko asha uwo bayifisara yindongekira zo bakoze urumva sasa rero cha turababara kubona ngo atwiciye video ibiki hari byatashizemwo twari dukeneye orke naho ngira ni Imana yamubwiye ati gira ibi kugira bigende yego naho rero umuntu nawe turashima Imana nawe ko byagenze neza kamera gasubira gukora hanyuma twisanga kuri Indundi TV muri ubwo buryo gushikana bugingo n'ubu yego après yuko yo kamera yabandi igize ikibazo niho mwaciye muronkera yego niho haje yego yo opportunity ya Pasteur Bagenzi yego mbega muriko murakina comedy two turinjira rero wamaze kuba professionnel kwa tubwiye muri debut reka rero twinjire ukurakina biri professionnel hari abantu benshi turamaze kubona bamaze kuza bagakina comedy vraiment bakabona ko biko barafatisha mu minsi mike tukababura benshi watubwiye ko baza biteze yuko abarimwe amafaranga menshi baje kuyora amafaranga munyuma bagasanga rero siko biri ukaba tubwiye yuko wewe uri kubikora nka passion yawe ari kintu wakoze ukunda akaba ariyo mpamvu wakomeje kugira resistance mbega nk'ugwaruka canke abajone ko baradukurikirana nihe mpanuro ushobora kubaha abafise tarayo ya comedy ni ikihe kintu boza bazananye mu mutima mu gihe bumva yuko bashaka kuba batoboa muri comedy ndetse bikabana babiramwo ki carrière y'ubuzima bwabo ikintu cyambere no bahanura ni gukunda ivyo bakora apana gukora ivyo bakunda biratandukanye yego nico gituma twe no munsi tukibirimwo kubera ko ivyo bintu turabikunda yego hanyuma ikindi naco kudashira itama imbere c'est vrai ubuzima buragoye cyane mugabo ni washira amafaranga imbere muri bino bintu ukihuta ngo ucuyaronka ko ntavuka rimwe ngo yuzura ingovyi yego ni wayabura uzoca ubiheba mu gihe urugendo uzobutara narushikana no hagati tuzokubura yego twebwe no munsi nimba tugeze ngaha bamenye yuko hari imyaka twamaze
atana 10 ibi bintu umuntu abironkamo yego kandi apana umwaka umwe ngo 2 ngo 3 twaramaze yego muri tubabona kandi yego ukatubona hajya video zigenda ugiye muri shooting ukasha usanga mwamaze umunsi wose waronse amafaranga novuga menshi 5,000 kandi tukumva turi proud uryohewe kubona hari ikintu ngiye gukora ejo hari umuntu azokiraba akaryoherwa kuko nimba ari ibintu binezera cyane ni kubona hari umuntu aje ashobora kunyandika akambwira ati no kuri turahimbagwa n'ibikorwa byanyu biratunezera cyane ayo majambo naho aba umuntu umwe binyongera intege yo kurusha gukunda bino bikorwa kuruta no kuvuga n'igihe maze umunsi umwe misi 2 tariko nda postinga n'akantu gatoyi kuri page yanje mba numva umenga sindi muri ca kibanza nategerezwa kubamwo kandi simba ngomba ngo postinge gusa ibintu biri fani biza gutwenza umuntu hama bigende no mba ngomba gukora ikintu kiza gusigarira trace umuntu mu buzima bwiwe ivyo biri mu bindi bintu biza gutuma abantu batakara mu mwanya mutoyi umuntu araza akaguma agira uburofa gusa c'est vrai ni vyiza abantu bagatwenga mugabo ubwo burofa bumara umwanya urumera mu gihe ibintu bizima birimo uburofa n'inyigisho bizomara igihe kinini bizodiha lonta kuko gushika uno munsi aho ama video yatima umutima ameze nka ngaruka mwaka yamagaruka hariho nka video nakoze niko nambika impeta umuntu ngo ntiyaryohe barakunda kuzihuza n'abahungu baba bagombye kwambika impeta abantu bakabankira kumva amajwi bakabihuza urumva ni video mbere wanashima yakunzwe cyane mu bihugu biteye imbere Amerika, Australia, Canada ibiki banyandikira cyane aba diaspora haro video twakinye iyo mutima avangurutwa kimwirangi ni video ya migaro kigiye cyose cy'amatora yego arama video y'amamanza yo muri komite uzubona na komite make uzubona barunda ukazona ka video kaguyemwe urumva ngo mwavyumvisa nka video nakoze ndiko ndavuga ku muntu yiyemeje ibintu muri komite hanyuma ntiyabishitsa ama komite nka yose ngiye muzona nukuvuga rero dukora ibintu biguma bigaruka bikaza gufasha society nta buhinga tubigiramwe n'iki n'Imana gusa idufashe gakundisha abantu ibikorwa byacu rero biri mu byo no hanura ugwaruka mu gihe uzi ko winjiye muri bino bintu ngo ukore ikintu kizosiga trace n'igihe uzoba utari kizovuga bazovuga ati nakarakoze kino kintu kikaguma kiri agrave mu mitima y'abantu bakavuga ati kabisa kuko twebwe ivyatumye no munsi tukiriho mukena twibaka kanadutumira hambavu y'abandi benshi no munsi babagaragara ivyo bikorwa vyagumye bihagaze kuko ugiye no kuraba ama interview twatumaze gukora n'ibinyamakuru bitandukanye canke iki ni make cyane uravye imyaka tumaze bino bintu ugateranya timu umutima tumushize apart abandi ama interview twatumaze ni make mugabe ibikorwa nivyo vyavuze cyane gusumvya ngo ku ama interview canke ibiki rero rimwe na rimwe ibikorwa nivyo bituma haraho umuntu yogera yego na ivyo rero ukora ibikorwa bizima biri mu nyigisho kandi birama kandi cyo dushima bakora ibintu biza gufata ingeri zose baba bana batama kazi bose abamama abapapa uko twebwe twisanze abantu abavyeyi benshi bavuga ati video zanyu turazikunda kuvuga mbere zirigisha urumva ntizirimwe ibintu vy'ibitandero vy'ibirofa ni video mwana ashobora kuraba zikamufasha hanyuma ikindi naco baco badukundira accent ton canke tonalité y'uburyo tuvuga benshi ashibaza ati nabo muri irane ni ibyo rero bivanye kwa kundi nahubwiye umwe twakura ku matafari hari imvugo dukwakoresha ibiki duterme adekwa twakoresha hariya turiko turadukoresha abantu bacyumva nemenga ni terme nshasha yivutse karanyanyaye umusipura kwisuka mu mugazo ukaca wumva umenga ni bishasha ko tari bwavyumva orke naho ugasanga hari twe duherereye namajambo ari kuha bamwe bakoresha ego ukutanga impanuro ikomeye kandi uko natanga amajambo yihumure kandi n'amajambo akomeza mbega Cishado
nk'abavyeyi bariko baradukurikirana uno munsi barabibona ndazi benshi abamama cyane cyane ndazi baragukunda n'abapapa kwanza n'ingeri zose kuko nta hantu na hamwe mwibaza mukini bishikira bose mbega abavyeyi ko baradukurikirana kano kanya bivaye na message uje kuba abajene niyo message wa kwa abavyeyi ko turazi abavyeyi kenshi na kenshi ari gihe umwana afise impano bivaye no kukuntu baba bazi abantu ngo bagire baba basani canke abo mustare wari ingeso runaka mbi bimukwegera canke comportement zigahinduka mbega kuri wewe bivanye naho wakoreye mu kibano gushika uyu munsi byarakoroheye kubibwira abavyeyi nabo bariko baradukurikirana ngaha niye message ushobora kubaha mu gihe baziko hari abana babo babuza guparticipa mu bakurikirana impano zabo ego jewe ko yesi no guhenda ntavyo nigeze mbwira Mutamakazi kubera ko yakuzanze ko nigisha muri Sunday school tukunda gutera inkuru bari mu wasanga tuko turatwenga igipindi nyene byakomeye jewe Mutamakazi wanje ntaco vyamubwiye ego ntaco vyamubwiye vraiment ko yaranyizera kuko yarazi ko nakuriye mu ishengero mpagarara imbere y'abandi ngomba kuba karorero keza ivyo rero byaramfashije cyane nabugingo n'ubu bituma ntisanga mu ngeso mbi kunywa inzoga ibyayura mutwe binabiriya ibintu nk'ivyo rero ico novuga ku bavyeyi nibareke abana babeho indoto zabo ntibabeho indoto z'abavyeyi reka mere nk'ubi renforce uno munsi hari abana babayeho indoto z'abavyeyi hakaba abandi bana babayeho indoto zabo hakabaho n'abandi bana batazi ivyo barimo abana babayeho indoto z'abavyeyi niba abana uzawumva ngo papa yambwiye ngende nige medicine kubera ko ari vyo ucuronka akazi wihuse uzocuronka amahera papa yambwiye ngende nige droit mama hari ibintu atashoboye kwiga bijanye na comptabilité yambwiye ngende nige comptabilité minuzi ujya mwana ntariko abaho indoto ziwe ariko abaho indoto z'abavyeyi no kuvuga hari abana abavyeyi bagomba ku indoto zabo z'ivyo batashitseko babibone mu bana babo ego ni vyiza mu gihe biciyemwo umwana agapersevera agazoshobora gushika hamwe wifuza gushika ni vyiza ntawo bideha rero bigenda kuba bibi mu gihe umwana mutahuje mu gihe umwana mutahuje hari gihe ucu usanga yisanze muri babana batazi ivyo barimo kaje usanga we waruzi ko amunungisa agende kwiga bya bintu keneye akaceja mu zindi ngeso kubina biriya kaza kuyo turuva umwana wawe yabaye ikintu utaziga hanyuma hakaba n'abandi bana babaye indoto zabo wa mwana muvyeyi atamurimita amugati cyo wumva umutima wawe ushaka mu gihe atari kibi ari ciza ndagushigikiye ciri nanje nisanze murabo bye nigeza mbere intambamye kuko naramenya umwanya w'ivyo n'umwanya w'ishure rero cambaho muri izo ndoto ziwanje nkora ivyo nyene nkunda urumva ndabibamo ndabibamwo gushikana bugingo n'ubu aho vyanciriye inzira aho ndi kuri Buja FM bandondeye atari jewe nabo barondeye akavuga ati bivanye na tala yiwe n'umuntu turabona ko hari cyo dufasha rero nico hanini nobwira abavyeyi mu gihe ubona umwana atari proud no kubaho indoto ziwawe nk'umuvyeyi ubona ziko zimboyera intambamye mureke abeho indoto ziwe uzishigikire hanyuma urabe vy'ukuri ko atari ko aja mu mosha mabi kugira ngo ejo ntuzohava usanga yagutaye mu ihumbi cyangwa mu isanganya yego niyo mpanuro nobaha kubera ko umuntu wese afite Imana yamuteguriye muri buno buzima on ne peut pas changer le destin y'umuntu Imana iba yamuteguriye yego cyane cyane ku kintu waruvuze gikomeye hagiye nk'umuvyeyi atuma abashaka ko umwana wiwe aba mu ndoto ziwe ahakumureka abeho mu ndoto ziwe tukabona hari igihe umuvyeyi ari uburore bugenda bugaragara mu kibano wari wese habaye hari igihe umwana uba wumva avuga ati par exemple shaka nko kwiga ibijanye nshaka kuba footballer par exemple ego kacu usanga ari umuvyeyi kubera azi rero football harimo
utundi tuntu tugeso cyasanga agiyemwo okay n'umwana wo mwishuri araparticipa bien mugabo kubera ko rero umuvyeyi atabimwipfurizamwo ukasanga mujanye kure yaho anashobora gukenda gukina uwo mupira usanga hana mujanye niho ragiye kwandurira zange sombi ategeza niyo mbere ko ashobora kwandurirayo ukajusanga iyo wamureka kigumiraho ntayo ngeso naho bari guhurira akiterera imbere nkuko Imana yabitegura usanga ari umuhinduriye teste nkuko yakora bivuga mbega mu gihe bimeze ukonyi kuri wewe wishe muri part y'uwo muntu mu gihe umuvyeyi kuba aguhubishije agatumuja mu bindi no munsi ntwe tuzi shisha ado mbega nikihe kinumva cari kuko baza mu gihe utaye kubaho buno buzima bayo buno munsi bivanye n'impano yawe yagucirindira gushika no munsi ikintu cari kumbabaza niko no munsi ahandi ntari kuba narahashitse ntari kuba ndiko ndaba abandi mu gihe nanje nari kwifuza ko hari abandi bafise ico bonyigirako ivyo rero byari kumbabaza cyane hanyuma ikindi naco mu gihe byari kugenda uko nsanzwe mfitanye umubano mwiza n'abavyeyi naho mutama wanje yarakaze n'aba grand frère mugabo twarayaga kandi rimwe na rimwe umuvyeyi yarumva ibisabo vyanje bakabikorera ko nibaza ko nari kuyaga nabo habibasaba kandi bari kujyana kubinkundira kuko subije amaso inyuma nibuka ko barigeze kuduhebesha gukina umupira bageze kuduhebesha gukina umupira bivanye n'ikibazo cyashabaye mukuru wanje yari yafiriye mu mupira nyene turiko turakina hari ibintu kera bita ngo gukina senya mvuna abo bavyita ngo ni ibuyu ngo choko sawa rero twe ibintu bya senya mvuna rero mu grand frère wanje yarazi vraiment gukina umupira kabisa sasa rero ndibuka yagiye gutsinda igitsindo kigira 10 tiparaho acaramutega agwa hasi kujya umupira nyine ukuja nyine mu maguru cagenda mukandagira muhonyora sasa mukandagira muhonyora aca amuhonyora jisi nyine ngaha ahantu hari aka bita ngo agasahoka kumukoyo agaturikije rero twe ntitwabimenye tubona umutipe nyene aguma igorora ibikabura amaro kumbe twaza ko ari isanzwe kumbe umutipe ariko arasamba nyene nyuma y'amata 45 yarapfuye rero ivyo bimaze kuba bica bituma grand frère bavuga ati no ibintu by'imipira muhagarike ku buryo batubanye ko turakina umupira baragukubita kujya kwigisuma nk'umuntu yivye bari banafise reza ariko bivanye niyo accident yabaye ariko ni cyasigura ko twese tuzosha dupfira mu mupira ariko tugiye turakura turabeka reka nibizuka ko twese tuzofira twasimugwinge ivy'Imana teguye barabitahuye hanyuma baratureka turakina umupira rero nizera ko naje igihe byari kugenda nk'uko ko nari kuyaga nabo bivanye nuko nabikunda kandi ko ari kubinyemerera yego mbega ado uno munsi muhira baba bavukanye abari mu tamakazi wawe muhira ubona bagufata gute bivanye nuko watanguye muhira bimeze uyu munsi nihe tandukaniro rihari rirahari rinini bo baranyubahira ico Imana yangize baranyubahira Imana yangize kandi barampa ijambo nk'ubu kubera ko dusigaye turi abahungu babiri twarabana 12 dusigaye turi abana 5 azigaye abakobwa 3 n'abahungu 2 bose barasohotse rero urumva nko mu grand frère wanje wese hari nakonze ko bari ngaha mu Burundi rero usanga abaje mbanda hasigaye usanga ari jewe vuga irya nyuma mu muryango nkurikirana binabiriye rero ndashimira Imana abasista ko ari bakuru turubahana ndavuga bakumva na cyane cyane kubera ko bazi ko hari indi mpano mfise irindi ori y'ivya comedy impano yo kuvuga ikintu gasanga kirabaye rero kenshi iyo mvuze nk'ikintu cyangwa ati nimureke ibintu kuno bashaka kuno kenshi banyara kuvyumva kubera ko igihe naho ndababwira akareka kuvyumva vyakunda kuba
usanga biteje ibibazo nanjye ndayiko ikintu kira nabi n'icyabanza nukore oya bo urumva biravana none ufite nimero yanje nta wamenye dushaka ko turayavuga usanga umuntu avuze ikintu kenshi biraba abo tumenyeranye benshi barabizi nico gituma sinkunda kuvuga amajambo mabi kwatura amajambo mabi ku bantu canke iki kubera ko mba mfise ubwo bwoba deje namaze kubihomaka ari igihe nyine bivuze bikunda kuba apana rimwe canke kabiri umva birakugora kuvuga ikintu kiri ku muntu sindabikunda urumva rimwe ndashobora kwisanga nyine umuntu ashobora gushavura akavuga nabi mugabo n'ibintu hanini ngwanya ngwanya kabisa kubwo biba kandi ndi n'umuntu ngendereza inzozi cyane kuko inzozi mba ndonse kenshi ziraba mbega cisha Ado uratubwiye ko usanzwe ufite n'ubundi buzi ukora ku rundi ruhande kandi byinshi ari ama opportunity waronse kubera impano yawe ya comedy bivanye n'ibikorwa mwakora bigashikira bene gihugu bigashika henshi kuri hashoboka mbega uno munsi turabona ati umutima abe mutima mwenyewe turabona ko iterambere ari ryinshi kandi turabona ko bavuye wubaka ibintu byose biragenda neza urafise n'utundi tuntu bikorera ku ruhande ubuzima buragenda mbega uno munsi nka mwebwe ati mu mutima iyo mwibutse nkaho mwavuye gushika uyu munsi aho mugeze umwe wese ive n'ubuzima yaciye ajamwo ko turabona ko mugikora uracakora biba bimeze gute iyo muriko muraganira nka timu uvuga ati no munsi araho twavuye naho tugeze biba bimeze gute nihe feelings bihari muri ico gihe bo bivanye nuko twakuye umushinga uca dushima Imana kubera ko tuvuga ati aho tugeze Imana yahatugejeje ibyo dufise ni Imana yabiduhaye nta birengeye iby'abandi bafise twe dufise uretse yuko duhimbagwa tukanezerezwa n'ivyo dufise uko byabimeze kose uko byabingana kose dushima Imana dushima Imana kuko timu umutima ihagaze kuri piliye z'amasengesho turasenga kandi igikorwa dukora igihe cyose turabisengera hari igihe twara tutajyamye tukagira amaveye vyuke ijoro tuko turasengera ibikorwa kugira ngo bikundwe byagiye gukundwa heze igihe imyaka itari mike video zisohoka duzenga kugira ngo Imana irucire inzira naho hanini rero dushima Imana aho bitugejeje muri byose mbega nk'uko baradukurikira canke abajone ko baradukurikira dusanga ariko baragana ku musozo w'ikiganiro cisha Ado no munsi uri mu bakomediye twishimira ngaho igihugu gifise kandi wagwanye rugabo bivanye n'ibikorwa wagira urakora ahantu ugeze no munsi nta muntu adashobora kuvuga ati Imana yaraho yamukuye ari naho yamugejeje ari nayo sije yacu y'ikiganiro histoire yawe deja bariko baradukurikirana bariko baraba inspire cyane cyane nk'abariko baragerageza kwinjira mu mwuga wa comedy cyane bamaze kuwinjiramwo ico bashobora gukora kugira ngo babe successful mu byo bakora mbega kufise ugiresiste no munsi bive n'imyaka umaze muri comedy niye message yo kuha abariko barakora bapitaye ko barazamuka ubu dushize ku ruhande abatarashobora kudekuva ko iyo tarabayifise abariko barakora no munsi buke bariko baraza nirihe nure rufunguruzo wakoresheje kugira ngo ugumane resistance mbega resistance kugira wewe igume ihari no munsi niwe rufunguruzo nirihe banga wakoresheje kuba umwizigirwa guca bugufi no kumenya kuyaga n'abantu bose no kumenya ko ijya public bajya abantu bagukurikirana kubaha agaciro ukabafata nk'aba boss bawe ico biri mu bintu no munsi byamfashije aho bamwe bivanye naho bageze ushobora kumwandikira nta kwishura ewe urinde nibikindi ago nimero yanje urumva ivyo birashobora gutuma umwe abwira uwundi akakwanka uraze ko mu Burundi umuntu ashaka ko kwanka kubera ko nakabimubwiye ati mwanki akakwankira ico bandi bakakubwira ati nakamukunda ameze neza akagukundira ico ni ivyo rero guca bugufi kuba umuntu yubaha kumenya kuyaga n'abantu bose ingeri zose wakosheje ugaca bugufi kasaba ikigongo ko n'amakosa dukorera muri bino bintu bigaba oblige gusaba ikigongo bivanye n'aba wadekonye utitaye ngo je ndi iki
hanyuma ukamenya ko inkono yose ihira igihe cayo. Hari inkono ishobora guteba n'iyindi yihuta. Rero hari igihe ushobora guca mu nzira ya bino bintu ugasanga uraronse ubwo nyene umuntu ashaka gufata ukuboko bikasha bikorohera ukaronka kanoti, n'igihe bivanye n'indi nzira waciyemo ukadiridimba bikanga mugabo buke bukomeza igihonye ugashikana umusiba ku mugezi ukazoshika. Rero ni ya patience, ugapersevera kwemera ugaca bugufi mvyo buri kuraca mu byose ukihangana. Hanyuma ikindi ukamenya yuko umwana aravuka ntaca amenya gutambuka ubwo nyene, ukamenya ko hari amafazi ugomba gucamwo ukagenda buke buke. Yego ni ivyo hanini no baha message ivyo se kuvuga ngo ni muri comedy gusa, no mu bindi bintu byose umuntu yoba ariko arakora. Yego hanyuma ikindi no kwegera abo vyakunze akaba ari bugisha inama ukabasaba impanuro, apana abo bitakunze araguhubisha kuko ati ugomba uje ntihashika. Mugabo vyakunze barakubwira ko ahari shaka hashika. Yego murakoze cyane. Cisha ariko rero mbere ko dusozera ikiganiro twagutumiye nk'umukomedi ariko baradukurikirana, ndagusavye ubacishije kwa kantu mu tuntu mwakinye ava meme n'ubu nyakantu zi we wakunze uvuga ati kano gascript kano kantu twateguye karakunzwe n'abantu, ndagusabye twenze abantu gatoya. Urumva ibyakunze abantu ntavyomenya kuko twe hari ivyo dukunda n'ibindi tudakunda nyene. Urumva sinova ngo tudakunda, hari ivyo twe dukunda ibintu tukabikora gasanga bimwe twari biza gukundwa ntivyakunzwe, byamini nabyo twatakwibaza ko bikundwa ntivyakundwa. Urumva ni ibintu nk'ivyo ni magiriranire. Kantu gusa no bwira abantu ni ibintu byagiye bivanye naho umuntu yakuriye. Uzorabe kenshi kera mu mariage ya kera abageni iyo bashitse muhira bararira, sinzi ko bigeze kubibona. Akarira umwosoro kamurenga baje kumusezera akarira, ukiyumvira ibintu bimuriza ukabibura, ukimva none atwawe n'umuntu atakunda bimeze gute. Mu gihe abageni bubu urumva sinzi ngira ntabona ababwira abandi bandi mugire mutahe, urumva tugende kuruhuka ibintu nk'ivyo. Sasa rero abubu urabona kugenda kogana n'ibisanzwe, mwagize mariage ugenda kogana n'umusheri wawe abariraha. Urumva kera rero sasa wagombye nyene wagombye gutangura ivyo bintu byo kogana n'umugore wiwe. Umugore yarahejeje kurira aje aramubwira ati mukunzi wanje koko nivyo vyasheri n'ivyubu. Kera abari mukunzi wanje mucenkiza wanje mukunzi wanje ngo tugende koga, ama mu bashara murabasha mugato gomba uhenera tawe ntogenda koga wenyine tivyakunaniye. Rero urumva abara bakera abubu bobo urabonengere babimeze bari umunezero haha shagenda muri kwezi kwa buki. Yego nivyo rero kandi kububatse ni sawa. Yego ubu nibaza ko ubu murogana nta uhenera uwundi. Yego Cisha reka mfatikano kayanda gushimire kuba mwashoboye kutwitaba, mukaba muduhaye byinshi bigiye bitandukanye z'ibimpanuro abamabanga ukoresha kugira ngo ugume uri successful canke mu gihe utarana ba successful ukomeze gukoresha inguvu umve ko uzoshika bivanye no kwihangana kwawe. Bakunzi ba BTV reka mfatikano kanya namwe ndabashimire mwadukurikiranye du début à la fin. Twakiriye umukomedie muri benshi musanzwe mukunda muri benshi atuganira inkuru y'ubuzima, tugiye kuntu yatanguye atazi yuko no munsi bizogira amapotite runaka bimuheje, kuko amatara dufise bivanye n'ukuntu bikoranye umwete n'urukundo, naho byanka ukakomeza ukagwana ugakombata akenshi ari gihe bigukundiye biguha amapotite agiye atandukanye n'abantu batandukanye komsa ugakomeza utera imbere mu buzima, rukaruba urufunguruzo rwani gurinda iterambere ryawe ribagije utabuze. Rero tuze turakorana inguvu, tuze turasenga, tuze twumva yuko ibyo dutanguye uno munsi hari impamvu tubitanguye. Ndabashimira cyane ko mwadukurikiranye, turatumira n'abandi bagiye batandukanye kugira ngo dukomeze twumva impanuro n'amahistware yabo, komeza dukomeze kuba inspire. Reka ndabashimire kuri micro yari Janice for Show nko musanzwe bimenyereye, aho utangwenda ibiganiro.